Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana televiziyo Heritage. Ni umunezero kuri jewe kongera guhura nawe muri kino kiyago cy'ijambo ry'Imana, aho tumaze iminsi turiko turavuga ku bitangaza Yesu yakoze. Yohana wewe mbere avyita ibimenyetso bigaragaza ko Yesu ari umwana w'Imana. Turamaze kuvuga ku bitangaza bibiri Yesu yakoze biri muri ico gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Uyu munsi ndagomba tuvuge ikindi gitangaza tubona muri ico gitabo, igitangaza dusanga muri Yohana igice ca 4 n'umurongo wa 46 kitubwira ingene Yesu yakijije umuhungu w'umutware. Ndagomba dusangira no majambo hanyuma tubone kumbure bike dushobora kwigamwo muri kino gitangaza bikadufasha natwe kwizigira Yesu no kumukunda birushirije. Dusome Yohana igice ca 4 umurongo wa 46 tubandanye gato. Yesu akiza umuhungu w'umutware, maze asubira kuja ikana i Galilaya, hamwe yahindura amazi agacika umuvinyu. Hari umutware atwarira umwami, umwana wiwe w'umuhungu yari agwariye i Kaperinaumu. Uwo yumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuriwe aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe, kuko yari kumfiro. Yesu aramubwira ati, iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntaho mwizera namba. Ku murongo wa 49 havuga ngo uwo mutwara ati, mwami ngwino se umanuke umwana wanje atarapfa. Ku murongo wa 50 havuga ngo Yesu aramubarira ati, niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda, ariko aramanuka. Abantu biwe baramusanganira bati, umwana wawe ni muzima. Abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa, baramubwira bati, ejo ku isaha 7 niho inyonko yamuvuyeko. Maze se acamenya ko hari muri nyasa nyene Yesu yamubwiriye ko ati, umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe nabo mu rugo rwiwe bose. Ico nico kimenyetso ca kabiri Yesu yakoze avuye Yudaya ashitse i Galilaya. Kino gitangaza kitubwira ugukira k'umuhungu w'umutware. Itwo tasoma n'amajambo, hariho ibintu bitatu mbona twokwigwamwo bihambaye. Icambere ni ingene ijambo rya Yesu Kristo rifise ububasha ku bintu vyose. Mugabo kandi ikindi mbona dukwiye kwiga muri n'amajambo kano kanya ni ingene igihe gishitse Imana irakora. Igihe gishitse Imana irakora, nubwo hoca igihe kinini ibihe bigahinduka hagaca umwanya ungana ukungana, mugabo igihe gishitse Imana irakora. Ikindi mbona twiga muri ano majambo ni ingene inyishu irama atahandi iva atari kuri Yesu Kristo. Ngivyo ibintu tugomba ko tuganirira hamwe muri kano kanya tugiye kumara. Icambere, ijambo rya Yesu rifise ububasha ku bintu vyose, ku bintu vyose. Usomye ku murongo wa 50 hano twasomye havuga ngo Yesu aramubarira ati, niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Mu by'ukuri ijambo rya Yesu Kristo rirafise ububasha ku bintu vyose no ku muntu wese. Tuvuze Yesu tugutahura ko ari Imana, ari umuremyi, ari we jambo. Rero ijambo ryose avuga riraba n'iry'ukuri, rifise ububasha kuko n'umuremyi. Ibintu vyose biramwumvira, afise ububasha bwose kandi azi vyose kandi ashoboye vyose. Ico agomvye gukora kiraba, atana kimwe gitangiriye, atana umuntu yiriwe arahagarika ivyo kuko afise ububasha ku bintu vyose. Hano twasomye ano majambo hatwereka ingene uyu mutware ngo yatwarira umwami yumvise Yesu yagarutse i Galilaya ikana, hamwe Yesu ngo yahindurira amazi agahinduka umuvinyu. Maze aramubwira ati, mwigisha ndakwinginze nkiriza umwana wanje ari kumfiro, nkiriza umwana wanje ari kumfiro. Yesu yamubwiye ijambo ritangaje kuko amubwiye ngo iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntaho mwizera namba. Yesu yaraze ko hari abantu benshi bamwizera bamukurikira kubera ibitangaza, ariko vy'ukuri atari kumwizigira nk'umwana w'Imana, nk'umwana w'Imana.
by'ukuri igihe byoshika umuntu akakurikira Yesu kubera ibitangaza bigaherera ngaho yoba ahombye gose. Mugabo biranashoboka ugasanga umuntu kugira ngo yizere Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana bibanza guca ahantu abanza kubona ibitangaza. Igihe bigenze uko umuntu akabanza kubona igitangaza kugira yizere Yesu Kristo nk'umwana w'Imana bari vyiza. Mugabo igihe bihereye ngaho gusa ko umuntu akeneye igitangaza kuri Yesu gusa, hahandi umuntu mengo yotekana Yesu akavuga ngo ni wankorera kino ndoca ndakwizera, ni wampa umwana ndoca ndakwizera, ni wampa akazi ndoca ndakwizera, ni wampa iki ndoca ndakwizera, bigaherera hiyo. Mu by'ukuri umuntu abahujije ikintu gihambaye. Kuko igihambaye ni uko umuntu agera ahantu akizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana kandi akamuheza ubugingo bwiwe. Rero tubona hano Yesu acamubwira ati nta kindi gituma munyizera nibitangaza gusa. Mugabo Yesu acamubwira ijambo rihambaye kuko uyu muntu ntiyacitse intege, ntiyumvise Yesu amubwira avuga ati ndabihevye rero kumbure na Yesu ntabibabaye, urabona ingene nyishuye, ntiyaciye ashavura. Oya, ahubwo yacamubwira ati mwigisha, aramwinginga ati nunkiriza umwana, aramwinginga nunkiriza umwana. Yesu acamubwira ijambo rihambaye gose, amubwira ngo nugende umwana wawe ni muzima. Iyo jambo rirahambaye gose, nugende umwana wawe ni muzima. Mwiyumvire namwe, Yesu ntiyigeze abonana n'uyu mwana na gatoyi. Oya, mugabo aravuga ngo nugende umwana wawe ni muzima. Kandi iryo jambo Yesu yavuze ryatumye umwana aho yari ari Kaperinaumu, uvuye ngaha i Galilaya ugenda i Kaperinaumu, baravuga yuko hari ibirometero bigera ku 225 gutyo. Ako kanya Yesu yavugiye ngo umwana wawe ni muzima, niko kanya umwana yakiriyeko, kuko vyamenyekanye igihe ngo yasanganirwa uyu se w'umwana, igihe yasanganirwa nabi wabo n'ababanyi biwe, bakamubwira bati rega umwana wawe ni muzima. Wakabaza isaha yoroheweko, akamubwira ati isaha y'indwi ni umwana wawe twabona akira. Ngo acamenya yuko ari ya saha Yesu yagira gute, yavugira ko rya jambo ngo umwana wawe ni muzima, ni muzima. Nigitangaza ingene ijambo rya Yesu Kristo rifise ububasha ku ngwara, ku bintu byose. Tubona hano Yesu nubwo atabonanye n'uyu mwana, mugabo umwana yarakize kubwo ijambo ryiwe. Nigitangaza kindi ntitubona Yesu anamusengera muri kino gisomwa, ntanamusengera. Oya, ahubwo yavuze ijambo gusa ati umwana wawe ni muzima, maze umwana ukanya nyene acaba muzima. Vy'ukuri kino gitangaza kigaragaza yuko Yesu Kristo yari Mesiya. Ku Bayuda bari biteze Mesiya ko azoza akora ibitangaza, ko azoza yerekana ubwo bubasha nyene. Muri buki gihe Yohana amamufata bakamufunga, nawe agakekeranya ivyerekeye Kristo, yabwiye abigishwa biwe ati nimugende mumumbarize, bati mbega ni wewe twari twiteze canke turindire uyundi? Murazi ngene yabishuye Yesu ngene yishuye abigishwa ba Yohana, yababwiye ati nimugende mumubwire muti impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birumva, abacumbagira baragenda. Mu vy'ukuri iryo jambo ryari rihambaye kuko Abayuda bari biteze Mesiya nk'umuntu azoza agaragara ko ibitangaza mwene ivyo. Rero kubona Yesu ashobora gukiza uyu mwana, uyu muhungu batari na kumwe kubwo ijambo ryiwe gusa, ku Bayuda babona bati vy'ukuri uyu muntu ni Mesiya, yarakwiye kuza, yarakwiye kuza, umwana w'Imana nzima yarakwiye kuza. Rero ijambo rya Yesu Kristo mu by'ukuri tubona yuko rifise ububasha kungwara. Ntibikene ko Yesu rigwa arahashika babonane, mugabe ijambo gusa yavuze ryatumye ibintu bihinduka, ryatumye ububasha bw'ingwara buhagarara. Wa wundi yarari ku mfiro araba muzima, aridegembya. Nigitangaza ijambo rya Yesu Kristo mu by'ukuri rirafise ububasha ku bintu byose, haba ku ndwara, haba ku bihe bitandukanye. Yo Yesu avuze byose birumva, kandi nakimwe kitamwumvira kuko n'umuremyi. Ndiko ndavuga n'amajambo, ndiko ndibuka amajambo dusoma igihe Abisirayeli bari muri Egiputa mu bihe bitoroshe, mu bihe bigoye, mugabo Imana ikumva amaborogo yabo ikagomba kuhakura muri Egiputa ngo ibajane aho bayitazira bakayihimbaza. Murazi ko Farawo yananye gose, umutima we urakomantara, beranka yuko arekura ubwoko bw'Imana. Mugabo mu ndabiri ingene Imana yagaragaje ububasha bwayo kuri Farawo kugira yemera gondozwe. Ndabiri ingene Imana itegeka ivyaremwe akaba ari byo biseruka kugira ngo umutima w'umuntu wakomantaye ubone ububasha bw'Imana, nubwo vyagoranye ko nawe nyene atahura ubwo bubasha bw'Imana. Ndabiri ibintu Imana ikoresha, raba Imana ihagurutsa ibikere bigatera igihugu cyose, hakaba amazi agahinduka amaraso. Nigitangaza gushika yaho naba nicitwa imfura cyose muri Egiputa gipfa
gipfa. Sinzi ko mushobora kwibaza ingene Imana ikoresha ivyaremwe kugira ngo igaragaze ububasha bwayo. Muri twese hano nta numwe yotegeka ibintu nk'ivyo ngo bikore ku rugezo nk'uko tubona. N'igihe wobikora ivyo, hariho ububasha burengeye ububasha bw'ibintu byose. Ni ububasha bw'Imana, ni jambo Imana ivuga, ni jambo Yesu avuga gose cyane gose. Rero nagomba utahure ko ijambo rya Kristo ryose rirafise ububasha ku bintu byose, ku bantu bose, kandi y'Imana ivuze, Yesu avuze, ibintu biraba. Mbega wewe urizera ijambo rya Yesu Kristo? Urizera ijambo Yesu avuga? Uyu munsi Imana yaratwihishuriye kandi yatumenyesheje ubugombe bwayo biciye mu ijambo ryayo, ari ryo Bibiliya. Imana uyu munsi yaratwihishuriye itumenyesha ivyigomba biciye mu ijambo ryayo. Mbega wewe urizera ko ico Imana ivuga biciye muri Bibiliya mu ijambo ryayo ari ukuri, ukacemera, ukacitondera, kandi igihe ugisomye ugatahura vy'ukuri rwose ko ari Imana iriko iravugana nawe, kandi igihe uryumviye uba uriko urumvira iyo Mana, hariho igihe tuzazanirwa gose rimwe na rimwe ntitwemere ko ico Bibiliya ivuga ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari abantu numvise bavuga yuko hari ibitangaza bibiri biri muri Bibiliya batemera gose kubera basigwa n'ububasha bw'Imana, n'ububasha bw'Imana. Icambere bavuga, hari abantu bavuga bati inkuru ivuga yuko Yesu yagendeye hejuru y'amazi, ati rya nkuru kweri iragoye kwemera, ati ko nta muntu n'umwe yogendera hejuru y'amazi hanyuma ngo ntaheze ngo anyiki. Mugabo bidashobokera abantu, bishobokera Imana. Yesu arafise ububasha bwo gutambukira hejuru y'amazi. Vya bindi umengo ntibibaho, vya bindi birengeye ubwenge bwacu, birengeye abanyabwenge, ivyo nivyo umwami wacu akora ngo agaragaze ububasha bwiwe. Yaragendeye hejuru y'amazi kubw'ububasha bwiwe ngo agaragaze ko afite n'ububasha ku vyaremwe vyose. Haleluya. Ariko kandi hari iyindi nkuru abantu bavuga bati ntishoboka, ntikunda, ntivyokunda. Nigihe ni inkuru ivuga ivyerekeye Yona, igihe yamara ngo imisi 3 mu nda y'urufi. Abantu bavuga bati oya, ntivyokunda ko umuntu amara mu nda y'urufi imisi 3 akiriho hama kongera kabaho. Nivyo ivyo ntivyokunda kubw'umuntu, kubw'Imana, kubw'ijambo Imana yategetse ikavuga ngo warufiwe numire uyu muntu umubike imisi 3, vyarashobotse. Kandi iyo nkuru Yesu ayishingira intahe avuga yuko ati nkuko vyagenze kuri Yona akamara mu imisi 3 mu nda y'urufi, niko umwana w'umuntu nawe azomara imisi 3 ari mu kuzimu yarapfuye, mugabo kandi azozuka. Rero iyo nkuru ni y'ukuri. Hari igihe dusoma amajambo y'Imana hano tuyemere kubera birengeye ubwenge bwacu, vy'ukuri ubwenge bwacu ni buto gose, ni buto ngo tubugeranije n'ubwenge bw'Imana. Ijambo ryose Imana iravuga riraba. Hariho n'abavuga bati oya, ibi tuvuga vyerekeye umuhero vyo kuzoranduka kw'isi ntibizobaho. Mbega Imana yovyemera? Yovyemera kandi ari Imana y'urukundo. Nivyo Imana urukundo, mugabo kandi bitubwira yuko Imana igororotse. Imana iragororotse kandi Imana ni y'ukuri kandi Imana y'urukundo. Mu bugororotsi bwayo rero Imana izohana icaha, kandi mu guhana icaha izohana abanyavyaha. Abanyavyaha nico gituma itihanganiye bo mu gihe ca Nowa kubera ubwareji bwabo no guheba Imana baragize ingorane, barahona bose, hasigara Nowa n'abahungu biwe n'abakazana n'ibikoko vyatoranijwe ngo bije mu bwato. Iyumvire nawe ubwato, abari mu bwato Nowa n'abahungu biwe n'abakazana biwe n'ibikoko vyatoranijwe vyari mu mahoro bitekanye. Mugabo abari hanze y'ubwato babonye amahano, bayishwe n'umwuzure maze barapfa. Rero Imana iragororotse kandi irankica. Nico gituma nta wundi yokira kiretse uwohongera muri Kristo Yesu akibera mu gakiza. Niwe wenyine adoshobora gukira urubanza rw'Imana, agakira uburake bw'Imana buri ku banyavyaha. None mbega urizera ko Bibiliya vy'ukuri ari ukuri, ko ijambo ry'Imana kw'ivyo ivuga ari ukuri, kandi we kubishira ku mutima gose? Ego birahambaye gose. Ijambo Kristo Yesu avuga ni ry'ukuri. Ariko kandi urashobora kuba uriko uranyumviriza wewe uriko urumva n'amajambo ukibuka amajambo Imana yavuganye nawe. Reka nkubwire, Imana yavuganye nawe urashobora kumva umengo biragoye, nta nzira ihari ngo bishike ngo bibe. Mugabo nkubwire, yavuganye nawe ni mutananigwa. Ivyo yavuganye nawe bizoshika. Kuko ni Imana ifise ububasha kandi ihora inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse kubw'icubahiro cayo n'ububasha bwayo buhambaye. Ica kabiri dusoma n'amajambo iruhande yo gutahura ko ijambo ryose Yesu avuga rifise ububasha, ni ingene igihe gishitse Imana irakora. Ku murongo 51 aho twasomye havuga ngo ariko aramanuka, abantu biwe baramusanganira bati umwana wawe ni muzima.
abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa. Baramubwira bati ejo ku isaha indwi niho inyonko yamuvuyeko. N'igitangaza. Ivyerekeye igihe umuntu ashobora kubamwo ari mu kibazo kanaka, ariko aca mu bihe bidasanzwe mugoye, mu vy'ukuri biraremera. Iyo umuntu agwaje, iyo umuntu ari mu bihe vyo kuburanirwa, iyo umuntu ari mu ngorane, biraremera ibihe mwene ivyo. Rimwe na rimwe ntibihera. Nama mbona iyo ugwaje canke cyane iyo ugwaje nk'umuntu nko mwijoro agafatwa n'ingwara, iryo joro riba rinini ya gose. Iyo wabuze akazi umwaka, imyaka 2, ivyo bihumengo ni imyaka 10. Iyo uri mu bihe bigoye, umwanya ntuhera. Urabona amasaha y'ijoro umengo yahindutse ibihe n'ibihe. Kubera iki? Uba uri mu bihe bigoye. Rero ibihe bigoye yabigoye nyene, kandi umengo ni igihe kinini biraremera gose. Kuri wewe ni birebire, no kubabibona kumbure bobo bashaka kumva ati nibihe bitoyi. None igihe umwaka umwe ni umwanya munini, amezi 2 ni umwanya munini. Mugabo igihe kigoye kukirimwo aba ari ibihe nyene birebire gose kuri we. Mugabo igihe kigeze mu vy'ukuri Imana irishura. Tubona uno muhungu yaragwaye, uno mutware yari mu kibazo. Hano biri tugira ngo yarageze ku mfiro. Umuntu uvuga ngo yarageze ku mfiro nuko yaramaze igihe agwaye mu vy'ukuri, gushika yahagera no ku mfiro. Se akagira ikibazo cyo gituma yabwiye ati mwigisha ndakwinginga nkiriza umwana ari ku mfiro, ngo tujane unkiriza umuhungu ari ku mfiro, udutabare udukure muri bino bihe bigoye. Ibihe bigoye nukuri. Uri umuvyeyi ukagwaza umwana ntivyoroshe, uri umwana wagwaza umuvyeyi ntivyoroshe, iyo uburaniwe ntivyoroha. Haragere uvuga uti none ngaha inyishu niyihe? Mugabo tubona uno muntu yaratabaje Kristo Yesu, yatabaje Yesu kandi yaragize kwizera. Kumbure yumvire nawe abwiye ati Yesu tujane unkiriza umwana. Yesu ntiyagiye, habwe amubwiye ati niwigire, umwana wawe ni muzima. Yarafise ibintu bibiri vyo guhitamo. Bwa mbere yavuga ati none anyene no kwizera gose kw'ivyo Yesu abwiye, anyene vyampaye, mbega ndagenda canke nguma ngaha ndindire gushika? Mugabo yaragiye ukavuga ati kazima Yesu yavuze, yizeye ijambo Yesu yavuze, hanyuma aragenda. Kandi igitangaza yarakibonye. Kuri isaha y'indwi tubona ngo iyo saha nyene Yesu yavugiye ko niho umwana we yarageze ku mfiro, yarabaye muzima kuko igihe c'Imana cari cashitse, cari cyo nyine cyo kuko umwana akira, uyu muhungu akira. Ndakwifuriza kwindira igihe c'Imana, kandi nkubwiza ukuri ko igihe c'Imana cagera uzokwishurwa, uzotabagwa n'Imana. Naho bageze ku mfiro Imana yo kuvyura, naho bageze ahantu hagoye Imana yo cinzira, naho bageze ahantu hugaye Imana yo kugurira imiryango ikavuga ngo ugurura inzira harabona. Urabona Petero ari mu gasho yapfunzwe na Herode kugira ngo azamutanga mwice nkuko yari yagize Yakobo. Imana yarongetse marayika ngo amusanga ahantu ari mu gasho, aramubwira ngo Petero ikumire ku mutamana wawe usohoke ugende. Petero we yikomera ku mutamana, maze hagurutse ngo abona imiryango y'ibohero ngo yuguruka imbere yiwe. Imiryango y'ibohero yuguruka atamuna yikozeko. Sigitangaza c'Imana gushikanya nko Petero ngo ageze hanze yarazi ngo ari mu ndoto. Mugabo ntizari indoto, kwari ukuri. Imana yari yamutabaye, yamusohoye mwibohero. Haleluya! Maze warazi ko agiye gupfa kwicwa, yisanga ari hanze. Ageraho abigishwa bari maze barahimbaza Imana, abonye Petero yari yiteze gupfa. Mugabo Imana iragira gute? Iramusohora mwibohero. Igihe c'Imana cageze, isaha y'Imana yageze, ibintu birahinduka. Uwugwaye arakira, uwutigeze aronka umwana akamuronka, uwabuze akazi akaronka akazi. Ibihe bikaba bishashe, ukavuga uti mbega ibi ni biki? Igihe c'Imana cagize gute? Cashitse. Ikibazo ni iki? Mbega igihe turindiriye ko igihe c'Imana kigera twifata gute? Nico kitugora kenshi na kenshi. Igihe c'Imana cyo kiriho, mugabo tukirindiriye ca gihe c'Imana ho kigera, mbega twifata gute? Ndiko mvuga no majambo, ndiko ndibuka igihe Abisirayeli bakora ibyaha, hanyuma Imana ikafata ingingo ikabwira ngo kubw'ibyaha byanyu muzogenda nk'inyagano mu bihugu bitandukanye. Hanyuma hagera igihe Nebukadineza aza
gutera igihugu hanyuma agatwara abantu gushika yaho bajanwa i Babuloni. Yego agatwara n'abantu ba Daniyeli n'abandi benshi mugabo Imana iravuga ngo nzokongera ndabiyereke inyuma y'imyaka 70 nzobagarukana musure mu gihugu canyu. Haleluya. Ndabira ubuzima babayemwo cyane Daniyeli n'abagenzi biwe bari mu kinyago i Babuloni ngo babayeho ubuzima bwo gusenga barindiriye cagiye mbere tubona Daniyeli wewe yibutse Imana ivyo bihe ego vyo kwibukwa n'Imana ngo bibuke bari mu kinyago ngo basubize mu gihugu cabo bakuwemwo kubera ivyaha bari barakoze. Haleluya. Mbega umuntu yiteze cagihe c'Imana abaho gute? Tubona ba Daniyeli bari mu gihugu c'inyagano babayeho basenga bibutsa Imana bati wibuke Imana utwibuke nubwo turi muri bino bihe bigoye mu kinyago wadusezeraniye yuko imyaka 70 niyagera uzokongera utwibuke utujane mu gihugu cacu udusubize mu gihugu cacu. Haleluya. Nta kindi Imana isaba uwizera igihe akirindiriye byabihe Imana yavugana nawe cagihe c'amasezerano cagihe c'inyishu akwiye kuba harondera Imana asenga arondera mu nyonga h'Imana yihishengero yiha abantu b'Imana kugira ngo babane arindiriye cagihe. Rimwe rimwe biratugora gose kimwe kitubuza gishobora gutuma amasezerano yawe canke ibihe vyiza vyo kwibukwa n'Imana n'igihe tugendera mu vyaha turindira ivyo bihe vyo kwibukwa n'Imana turi mu vyaha. Ivyo birashobora gutuma amazerano yegera inyuma kandi ateba mugabo igihe ntunamenye ko igihe canageze kubera iki utari mu gihe ciza cyo kubana n'Imana. Mugabo igihe turiko turarondera Imana tunywanye n'Imana tukibona bene data dusangira ubuzima turindiriye gutabarwa n'Imana nico gihe tumenya ko igihe c'Imana cageze twamenye c'Imana igomba hanyuma tuhegenderamwe. Ntidukwiye kuja mu vyaha kandi tuzi c'Imana yavuganye natwe oya dukwiye kurindira igihe c'Imana turi kumwe nayo turi mu busabane nayo tuyikorera tuyihimbara tuyitazira uko twiteze uganeza kw'Imana. Mbega wewe wowe urindiriye Imana uri mu bihe vyo kondera Imana vyo gusenga canke wewe uri mu bihe vy'ivyaha aho mbere utibuka no kunywana n'Imana aho gusa ikikurangara marira ari ukwihebura onamba na gatoto. Nimba witeze Imana nimba urindira igihe Imana yavuganye nawe ukwiye kurindira Imana mu kurondera Imana ukwiye kurindira Imana mu kurondera Imana. Abiteze Imana bama biyeza bitunganya kugira ngo barindire ukuza kwiyo. Nico gituma twebwe uretse kurindira amasezerano y'Imana ahambaye mu buzima bwacu Imana yavuganye ko natwe dusoma muri Bibiliya canke Imana yavuganye naho giti ciwawe yaba ari rusangi canke yerekeye wowe wenyene tukwiye kuharindira twiyeza dusenga Imana twiha Imana. Mugabo kandi ndanakwibutsa n'isezerano rihambaye twitezwe gabizera Yesu Kristo nirihe ukuza kwiwe. Twebwe abizeye Yesu Kristo twiteze ukuza kwiwe. Haleluya. Niyumvira ko ari kimwe mu masezerano twiteze kumana abarindiriye Kristo Yesu ukuza kwiwe aho azoza maze akimana akaganzanya nabiwe abapfuye bizeye na twebwe abakiriho bamwizeye aho tuzobana mu munezero cagihe atacaha atangwara atamarira bizabikihari. Mbega isezerano ry'igitangaza. Mugabo batubwira ngo tukirindiriye ico gihe twifata gute? Kwama twiyeza tumukorera tumusenga dukora cakina twitezeko tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo batamuzi nabo bamumenye. Haleluya. Ica gatatu mbona n'amajambo iruhande yuko kino gisomwa kitwereka yuko dukuri dukwiye kuba abantu batahura ko ijambo Yesu avuga rifise ububasha mugabo kandi ko igihe gishitse Imana ikora. Ikindi mbona tubona n'amajambo twiga n'amajambo ni ingene inyishu irama atahandi va ni ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ku murongo 53 havuga ngo maze se acamenya ko hari muri nyasaha nyene Yesu yamubwiriye ko ati umwana wawe ni muzima arizera ubwiwe nabo mu rugo rwiwe bose inyishirama nta handi va ni kuri Yesu Kristo. Mu by'ukuri muri no buzima turahura n'ingorane turahura n'ibibazo
mugabo Yesu niwe tubona nk'inyishu ku ngorane iyo ari yo yose, ku kibazo icyo ari cyo cyose. Haleluya! Umuntu arashobora kwitega Yesu Kristo nk'inyishu iva kuma, nta handi nyishu iva, ni ku Mana. Umwanditsi wa Zaburi avuga ngo ndunamurira amaso yanjye ku misozi, utaha kwanje kuzova hehe. Avuga ngo ugutaha kwanje nta handi kuzova, ni kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ariko rero ntidukwiye kwitiranya ahava umugisha n'inzira Imana icana mu kuduha umugisha, namba na gatoya. Dukwiye kumenya ahava umugisha n'inzira Imana icishamwe mu kuduha umugisha. Dukwiye gutahura gose ko Yesu Kristo, ko Imana niyo soko y'umugisha. Mugabo wo mugisha Imana niyimenya aho iwucisha, ku muntu kanaka, mu kazi kanaka, mu bihe kanaka. Ariko tukama twiteguriye guhimbaza iyo Mana yo soko y'umugisha. Ntiduhimbaze abo Imana ikoresha mu kuduha umugisha, canke akazi Imana iduha mu kuduha umugisha, kubera akazi uyu munsi kashobora guhera. Mugabo iyo Mana yama ari soko y'umugisha yoyo ntihinduka, iguma ari yayindi. Aho icisha hashobora guhinduka, mugabo iyo Mana yoyo soko y'umugisha ntihinduka. Uko yari rejo n'ubu ni kwiri, yamyigira neza n'ubigira neza, niyo soko y'umugisha. Kino tugitahure, kuko rimwe na rimwe turagira ingorane, tukiyumvira tugashira amaso yacu ku nzira Imana icamwe gucisha nk'umugisha, ntitwiyumvire kwitanga umugisha. Yesu Kristo niwe soko y'umugisha. Uno mutware yarafise ingorane y'umuhungu we wagwaye, kandi yari gushobora kwiyambaza abantu bose bazinanye, abamurungitse ku kazi, abo babana bakarana. Kandi mwumve, yari mutware, ntihari umuntu yoroshe. Mugabo yaramenye ko inyishu irama atahandi yova, ni kuri Yesu Kristo. Amapete afise, icubahiro afise, abo bazinanye, aravuga ati ndabizi inyishu yanje ntahandi yova, ni kurinde, ni kuri Yesu Kristo, umwana w'Imana. Cyo gituma yamutakambiye ati mwigisha, amwe ati mwige, ndakwinginga ingo tumanukane, unkirize umwana, unkirize umuhungu. Yesu ntiyamanutse, yavuze ijambo gusa. Mugabo kandi aravuga kazima wavuze, ndizeye ijambo ryose wavuze. Kandi niko vyagenze, maze umwana arakira. Sinzi ko mubona, yaratahuye ko atahandi inyishu irama iva, ni kuri Yesu Kristo. Kandi ko kwizera yagize kwatumye abona igitangaza ku mwana wiwe, maze arakira. Kazo gihambaye twokibaza kano kanya, mbega twishuye bigenda gute? Ku murongo wa 53 hano twasomye, tubona ngo uno mutware yaciye yizera. Siwe wenyene, nawe mu rugo rwiwe bose barizera. Imana ihabwa icubahiro rwose. Mbega twebwe twishuwe n'Imana bigenda gute? Ndakubwiza ukuri, Imana idukoreye igitangaza, aba ari kugira ngo turushirizeho kuyimenya no kuyikunda rwose no kuyizigira. Tubone ubwo buntu bwawe butangaje, hama tuyikunde tuyizigire. Si kugira ngo tukubonye igitangaza tuyivako. Nimba Imana uyu munsi yo gukorera igitangaza, hanyuma icyo gitangaza gukoreye ntigikusunikire kuri yo, icyo gitangaza kirimwe amakenga menshi gose, canke niwe wagize intege nke. Mugabe ntumbero y'igitangaza nuko icyo gitangaza kigusunikira kumenya Imana, kigusunikira ku Mana, kigusunikira guhimbaza Imana, ntikigusunikira guhimbaza umuntu canke kuhimbaza wewe canke guhimbaza ikindi kintu na kimwe. Igitangaza Imana gukoreye cyategerezwa kugusunikira ku Mana, guhimbaza iyo Mana. Haleluya! Mugabo uyu munsi tubona nibihe, nuko hari gihe uyu munsi hari gihe umuntu asenga agasaba Imana ngo imukore igitangaza kanaka. Mugabo yakore igitangaza, ukisanga uwo muntu yarahevye Imana, yahora asenga mugabo ntagisenga, yahora asoma ijambo ry'Imana ntagifite umwanya ijambo ry'Imana, yahora afite umwanya bene data mugabo nta mwanya gifise w'ivyo. Muhuye insiguro yoguha ngo nuko yishuwe. Mugenzi, ni wishuwe kugira ngo uhunge Imana ngo uje kure y'Imana, ahubwo wishuwe kugira ngo wegere Imana gose. Mbega ikibanza c'uguha umugisha nikiye mu buzima bwawe uyu munsi? Ikibanza c'uguha umugisha, c'uwaguhaye umugisha nikiye mu buzima bwawe uyu munsi? Ndagomba ngo ntitwime umwanya, ntitwime icubahiro, ntitwime akanya, ikibanza gihambaye ubuduha umugisha ngo duhavure duha icubahiro n'umwanya
za nzira Imana icisha ngo mu kuduha umugisha, ngo twibagire kuduha umugisha, yo soko y'umugisha. Kubera nubwo wishe uyu munsi, ejo uzoguma ukeneye iyo Mana nyene. Yego cyane gose, twama dukeneye Imana iminsi yose. Ego ivyo ufise ntushobora kuguhaza wewe nk'umwana w'umuntu. Oya, atari Imana yonyene ihagije ubuzima bwawe. Nta kindi rero, Imana niyo dukwiye kwibuka mu buzima bwacu, tukayiha ikibanza kiberekane gikwiriye mu buzima bwacu. Ndiko ndarangiza, muri ino nkuru turabona ingorane ihari. N'uyu muhungu, ni ingwara y'uwo muhungu w'umutware. Mugabo kandi muri ino nkuru turabona ingene uyu mutware yizeye Yesu. Kumbure yaraza amakuru ya Yesu, ko Yesu ashobora gukora igitangaza, kandi kwizera kwiwe kwaramufashije. Ariko kandi muri ino nkuru tubona ingene Yesu yabaye inyishu y'umuhungu yaragwaye, kandi yabaye inyishu no kuna muvyeyi yizeye Yesu Kristo. Duhejeje kubona ko ijambo rya Yesu rifise ububasha ku ndwara. Yesu yaravuze ijambo rimwe, ntiyagiye Kaperinawumu aho umwana ari, ntibanabonanye, ntiyanasenze. Yavuze ijambo rimwe gusa, maze umwana araba muzima. Iyo saha nyene araba muzima. Nawe uyu munsi Yesu ijambo yavuze ku buzima bwawe, ijambo avuga mu ijambo ryiwe ni ukuri, kandi rizonshika uko vyogenda kose. Icya kabiri, igihe gishitse Imana irakora. Haleluya! Igihe gishitse Imana irakora. Nta na kimwe cyo yizibira, nta cyo yitangira. Si umuntu kanaka, si bihe kanaka. Oya, sina wewe wanabuza Imana gukora. Oya, igihe cyashitse Imana irakora. Ikindi cya gatatu ni ingene inyishu irama. Nta handi iva, ni kuri Yesu Kristo. Mvuze nk'ishirama, ni ya nyishu itanga amahoro, ni ya itanga ivyizigiro bihoraho. Nta handi iva, ni kuhoraho, Imana nzima umenye ijuru n'isi. Mugabo rero, naho ino nkuru inezereye kubona uyu mutware yarose inyishu n'uyu mwana agakira kubwa kino gitangaza, nukuri kose ikindi kinezereye muri ino nkuru ni ingene kino gitangaza cyatumye uno mutware yizera Yesu. Siwe wenyene, nabo mu nzu yiwe bakizera Yesu Kristo. Nimba bokorewe gitangaza, hanyuma nibikuzana ahantu ho kwizera Yesu, bikakwegereza Imana, mu vy'ukuri ico gitangaza cawe nticagushikanye ku nyishu irama. Oya, kubera iki? Kubera umuntu arafise ingorane irengeye ingwara, irengeye ubukene, irengeye kubura umwana, irengeye kubura akazi. Ingorane yihe? Ni ingorane y'icaha. Kandi iyo ngorane y'icaha nta handi inyishu yayibonerwa, ni muri Kristo Yesu. Kandi iyo ngorane y'icaha nta handi ishikana, ni muri Gihenomu. Nta wundi ashobora gukiza umuntu icaha kiretse kwizera Yesu Kristo. Yapfuye ku musaraba, agahambwa, akazuka, uyu munsi ni muzima, avyagiye iburyo bw'Imana Data. Kandi umwizeye wese arahabwa ingabire y'ubugingo budashira. Wewe uyu munsi igihe womwizera, woronka ingabire y'ubugingo budashira, maze ukaba umwe mu biteze ukuza kwiwe, atabwo abafise, ahubwo bafise umunezero, bavuga buti urakaza Mwami Yesu, kuko biteze uhuganzanya nawe ibihe vyose. Ndagomba nsengane nawe, mbega uyu munsi uragomba kwizera Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Mbega urizera ko Yesu afite ijambo ryiwe rifise ububasha kuri wewe? Mbega uriteze ko Yesu, gukora kwa Yesu Kristo mu buzima bwawe uyu munsi? Mbega vy'ukuri uriteze ko Yesu, urizera ko Yesu ari we nyishu irama? Woshiramwo ivyizigiro kurusha abantu bose n'ibintu byose. Dusenge. Uhoraho Mana yacu, ndagushimira ineza yawe Mwami n'urukundo rw'igitangaza ngo wamutugaragariza mu buzima bwacu Mwami. Turizera gose ko ijambo ryawe rifise ububasha ku ngwara, rifise ububasha ku bihe. Nico gituma nsenze gose Mwami, kugira ngo girire neza umuntu wese ariko arakurikirana ano majambo, kugira ngo ijambo ryawe agizere, kandi ukwizera kwiwe kumwereke gitangaza Mwami, kwizera kwiwe kuvyara igitangaza Mwami mu buzima bwiwe, kuko yizigiye wewe Mwami nk'umutabazi wiwe. Data, ndasenze gose kugira ngo uyu muntu ariko aca mu bihe bigoye, amazemo igihe
mwami muri bino bihe bigoye mwami umugirire neza, ukugiriye neza uyu muhungu yarageze ku mfiro mana abe kugira neza uno muntu akwiteze mwami. Ndasenze gose tukirindiriye mwami gukora kwawe, duha ubuzima bwejejwe, duha ubuzima bwo gusenga, bwo kunywana nawe, bwo kondera mu nyonga hawe, kandi twizanya kubaho ko ari wewe mwami mukiza wacu mucunguze mwami. Duha ivyizigiro byo kubona ko ari muri wewe gusa hariho inyishu irama, maze mwami abataraguha ubuzima bwabo mwami baguha ubuzima bwawe, nkuko tubona uyu mutware yaguha yakwizeye siwe wenyene nabo mu muryango wiwe bose bakakwizera mwami kuba igitangaza wakoze. Ndasenze gose mana kugira neza imiryango mu izina rya Yesu yakorewe ibitangaza, batahure yuko ibitangaza babonye kandi bariko barabona uyu munsi mwami sibigomba kuhakura kuri wewe, ahubwo nakaryo watanze ngo bakumenye babone neza yawe, hanyuma bakwizere bagukorere bagukurikire. Urakoze mwami, reka no majambo mwami aze akomeza umuntu wese yayumvise, kandi azane ubuzima bushasha n'ivyamwa mu buzima bwacu twese hamwe nyakubawa. Ivyo ugomba ureke bibe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.